Bene Burundi TV iraramukije bimwe bivuye ku mutima abarundi bose iyo bava bakagera, cyane cyane abarundi mwese muba muri izo ntara zose zigize Uburundi, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Bubanza, mu ntara ya Kayanza, mu ntara ya Ngozi, mu ntara ya Kirundo, mu ntara ya Muyinga, mu ntara ya Karusi, mu ntara ya Cankuzo, mu ntara ya Ruyigi, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Muramvya, mu ntara ya Mwaro, mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Rumonge, mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Rutana n'intara ya Makamba. Muri izo ntara zose zigize Uburundi bwanyu, igihugu cacu, bene Burundi mwese, nta ya mbere cabure ya nyuma mwese mukorera hamwe, muronderera hamwe amahoro n'iterambere, kuko imwe itewe n'igihugu cose kiba gitewe. Mumaze iminsi mwumva bamwe ejo bundi basemerera mu makungu bakoresha za media zigayitse, zuzuyemwo inkorabara, zuzuyemwo abakirota ko ihonyabwoko ryogaruka i Burundi, bakaba bahurikiye mu runani rw'amaradiyo y'abarundi bahunze igihugu c'amavukiro, bahurikiye muri RPA, bahurikiye muri Renaissance, bahurikiye muri yindi media y'inzamba. Bamwe bitazira ijwi ry'abanyagihugu ba RPA nabo bene wabo bari muri yandi media, nta kindi bipfuza bene wanyu atari uko mwocanamwo mugasubira mu ndyane, nico mbere bama bavuga barota mu byo bama bakwiragiza ngo n'amakuru batanga. Barundikazi, abo bantu muje kudondagura bakorera ngaho muri ayo mamedia, batuma amamedia yo hanze kugira ngo bagira ubwicanyi, agakokeza ngo aha na hariya biracika, ngo Rede Tabara yashitse ngaha na hariya, kugira mugire ubwoba. Ayo mamedia muyumvirize, muba muriko mubinjiriza amadolari ku makonte yabo kugira bagure ibigwanisho biza kubamara. Ayo yandi mamedia bakoresha nayo naya, hariho Burundi Online, bagakoresha impunzi yitwa Bize Bishaka, nawe n'umunywanyi wa MCD ya Alexis Nduhije arongoye Rede Tabara, kuko niwe yayitiriye mu myaka iheze. Iyindi media Ishami TV, iyindi nayo Isanzure, nizo zikabije ibinyoma bidateye amazi ngo abanywanyi babo bageze hajya na hariya. Bene Burundi mwese, nibinyoma bikabije ngo mwishwe n'ubwoba, ntimukore ibikorwa, mwishwe n'inzara, musubiranemo. Abasoda banyu Burundi barongowe n'intwaza ngabo z'umutima, bakunda igihugu c'amavukiro, barabahumurije mwese Barundi, Barundikazi. Ku rubugaho inyanka Burundi zihenze zigaca, zizanye utwana n'abagowe batoratoye hajya na hariya mu makambi y'impunzi, sagaseseshwa rumuri n'amakarita yabo bafashe, muja mubona ari abana b'impunzi na Kamaramaza.
n'akamaramaza. Baza rero, baza bashonje rero, bagacakirwa nk'inkware. Murabizi abagize uruhigi ingene bimeze. Inkware mu gupfa irasesa, igakangata, bayikoma ikitera mu ishamba, ikubika y'umutwe ngo ntawe uyibona, igacakirwa itivunye n'utwo twana barundikazi turungikwa ngaho. Mwumvise mu za Rumonge, mu za Musigati, kugira ngo bonone batere ubwoba ngo i Burundi intambara ni yose, za mpunzi zigira ubwoba ntizitahuke kubera iyo migambi nico igabije. Utwo twana rero barungika ku kibuga cy'intambara, niko bigenda. Abasirikare banyu babafata bagasanga n'impunzi zituruka hana hariya bahenze. Hanyuma ayo mamedia nayo bakihagarikira ngo barakomeye, babagizi ba nabi bakorera hanze, bakerekana amasanamu y'abasirikare bacu bari mu myitozo mu za Somalia n'ahandi, ngo ni Leta Tabara, ngo baje n'ibiduga by'indege bikomakomeye. Mbe bene Burundi, ndababaze ikibazo kimwe. Iyo Leta Tabara bahayagiza, indege z'intambara bazikuye hehe? Imiduga y'ingwano bayikuye hehe? Inyishu yabyo nukubajuragiza ngo mwikeke ibihugu bibanyi kugira havemwo n'umwe yoza kubatabara. Byababanya amazi, mureke kubumviriza rero, mureke gukurikira izo media nyabahururu zo hanze ziturira, zikora amanyembwa, niko twobivuga, kuko umubeshi asumbwa n'umurozi. Umurozi wewe aramenyekana, ariko umubeshi arihisha akagenda bundabunda, ntibamenye ko ari umubeshi. Nabo barabundabunda iyo bari babesha, bakokeza, mukibaza ngo ibyo bavuga ni iby'ukuri. Bagafata mbere n'impunzi bakaziha amajwi ngo ziri hagati mu gihugu ziriko ziratabaza. Ibyo bintu bahejeje kuvuga bagaca babicisha kuri ayo media yabo ngo nabavuye Burundi cyangwa n'abari Burundi bariko barabikora. Ibyo byose Barundi mwabimenye, mumenye yuko ari inzira zigayitse bakoresha aha na hariya kugira ngo babeshe. Biyumvira gusa ko mwosubiranamwo, bagasha bavuga hanze bati abarundi bamaze bene wabo. Bimwe twababwira nivyo, niyo ntumbero yo bafise kuko baherewe. Barundi kazi, mumenye neza ko intambara itazosubira kuba mu Burundi. Ivyo bintu ntibizosubira rero. Mwarahejeje amatora mu mahoro, igihe mwatora ntawe waje kubagwanya. Nico gituma rero mwomenya yuko ivyo ni integuro igayitse yabananiye gushikako. Mubagwanye mwese, mufatane munda, Abahutu n'Abatutsi ku misozi, akaje mucakire nk'uko nama ndabibabwira. Mugashengeza imbere mukereke abajeje umutekano, igipolisi, abasirikare, inzego mwitoreye zose zihagurukire abo bagizi ba nabi. Mbere baravye nabi tubashengeze no mu makungu, babafata iyo bari, bababaze ibyo bari kubaronona i Burundi. Mwese muri hamwe byose birashoboka Barundi. Ako kagwi k'inkorabara ntaho kazoshika. Murakoze cyane.